N'amakuru yihutirwa cane, n'amakuru ahambaye ahejeje kudushikira kano kanya, ibirabana n'umutekano ibintu vyasubiye kuyangara, kudeta iriko iramota ngaha mu gihugu c'Uburundi, ni bande bo bagira ngo bakureko Perezida Evariste Ndayishimiye, muri kano kanya tugiye kubabwira umurwi w'abajenero, w'abanyagihugu ndetse na bamwe baturuka mu yindi migambwe babona yuko Ndayishimiye muri kino gihe yishe igihugu ku rugero ruteye ubwoba, hakaba hageze kugira ngo abanyagihugu baje mu mabarabara maze biyamirize ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko ubu butegetsi bwabiciye igihugu. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru yihutirwa cane duhejeje guhabwa na bamwe mu bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi, bamwe baba bacengetereye mu mugambwe CNDD FDD, bakamenya biba biriko biraberayo, bakamenya biriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu c'Uburundi, bakabamenya biriko birabera mu gisirikare ndetse no mu banyagihugu. Baravuga amakuru atabesha yuko kudeta iriko iramota muri kano kanya muri iki gihugu c'Uburundi. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku makuru yihutirwa duhejeje kumenya ku biriko biravugwa ku cuka ca kudeta co guhirika ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. N'amakuru menshi duhejeje kwegeranya amasoko yacu y'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe arafise ubwoba bukomeye cane, yamenye ivy'aya makuru. Umutekano ku kirimba c'umukuru w'igihugu wongerejwe kuri RTNB, wongerejwe ku kibuga c'indege mpuzamakungu, umutekano wongerejwe, bamwe mu bajenero bariko baracungishwa ijisho bikomeye cane, ibintu vyasubiye kuyangara. Muri ano makuru tugiye kubabwira vyinshi cane biriko biravugwa, Abarundi baragomba kuhagabira kuko ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya. Mbega aho bukera ubutegetsi butembagara bwa Ndayishimiye butembagara, azohenuka nka Habyarimana canke nka Buyoya? Aho gupfa wozanzama, Buyoya yarasumbije ubwenge Habyarimana. Twazindutse turabira hamwe kuri kazoza k'u Burundi gasa n'akari mu kangaratete. Mu nkuru ya kabiri twabashikirije, twabonye ko CNDD FDD irwaye igihute gishobora kumeneka umwanya n'umwanya. Akababaro ni kenshi cane mu Barundi ku buryo atacizere bagifitiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye. Ibi nanako bimeze mu banywanyi ba CNDD FDD muri kino gihe, haba mu mbonerakure canke mu biyita abagumyabanga. Bose bavugana mu bwongoshwe ko ibara ryaguye, ariko ntibubahuka kubivugira hejuru kubera batinya guca bicwa n'imirwi ya bamwe mu bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyaze n'imbonerakure zaba zifise ubuzire bwa leta canke zirindiriye umuzo w'umukama, biraboneka ko nka bose atacizere bagifitiye CNDD FDD na Ndayishimiye. Ndayishimiye yaraburiye inyishu ibibazo vy'ubutunzi bw'igihugu ku rugero abibajijwe, aho kwerekana ukugene agiye kubitorera inyishu, aca yerekana abansi igihugu gifise, aho aca adoma urutoki ku batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'igihugu c'u Rwanda. Urwaruka rubona kure ruca rutahura ko uyo aramutswa igihugu atanyishu afise, ahubwo yibereye muri politike yo guhuvya ibizwi nka manipulation. Nta Murundi n'umwe w'umuti agifise icizere kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Urugero abanyagihugu bamwanka ko rurateye ubwoba. Ntankeka ko umunsi firimbi nivuga aza kwisanga ahanganye n'inguvu atari yiteze zisumba inshuro umiliyoni izagwanije uwo yasubiriye umwisi Pierre Nkurunziza. Ibi si ibintu turiko turakekeranya kuko
aho integuro zigeze ni kure cane. Ni bande boba bagira ngo batembagaze Evariste Ndayishimiye? Ntago turi abapfumu, turi abasesanguzi. Turamaze kubabwira ko mu bisanzwe burya Ndayishimiye adatinya abo bahanganye muri politike. Burya abantu ba mbere umukuru w'igihugu ahanganye nabo ni abanyagihugu n'abarundi. Murabizi ko abatavuga rumwe nawe bobo bamwe babangaje uwasigaye mu Burundi nawe nyine yamugize nk'ingata yamennye. Agatogwasa yagiye kuvoma maze Ndayishimiye amumenera ko akabindi yongera amwaka n'ingata arayiturira. Ico Rwasa azira co kimwe n'abandi bahanze Ndayishimiye no kubera Ndayishimiye yasanze abarundi baramutereye icizere. Ingorane nyamukuru iri ku banyagihugu bamaze kwerekana ko batagishaka Ndayishimiye na CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu aho yaciye atahura ko akaba kabaye ubu ariko agwa abyuka ngo agarukane icizere mu Burundi. Aho politike ica imunanirira nuko adafise inyishu n'imwe ku bibazo canke ku kibazo na kimwe gihanze igihugu ndetse n'abanyagihugu. Ubu rero Uburundi bufise umukuru w'igihugu ariko yidadira ngo abandanye kurongora igihugu mu gihe adafise inyishu n'imwe ku kibazo igihugu gifise muri kino gihe. Uyu mutegetsi arabona ko asa n'uwamaze kubama, nico gituma nyine yuzuye ubwoba bwinshi cane muri kino gihe. Ico gutahura nuko umunsi ubutegetsi bwa Ndayishimiye bagahenutse buhenuwe n'abanyagihugu, nivyo haba ibi na biriya birongowe na bariya canke n'itsinda Ndayishimiye kubera abanyagihugu repepure bari ku ruhande rw'uwo nyine ahenura Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu hari icizere cyinshi yuko Ndayishimiye adashobora kubandanya adadira. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nta n'umwe agifise ububasha bwo gutera intambwe adafashijwe n'abanyagihugu. Ingufu z'abanyagihugu burya Ndayishimiye asanzwe azizi ko zimeze nk'ibisebuzi, nico gituma ariko yidadira yumira ko abanje kuburabuza abo abona ko basigaye bizewe n'abarundi. Harya muhora mubona ari mu banyagihugu akarandamuka avuga Pacifique, ni ikimenyetso ko aba nyine yaramaze canke arara avyiyumvira ijoro ryose bikamwankira ko asinzira kuko yasanze amakuru ahabwa kuri WhatsApp atari ahabwa Pacifique Ninahazwe. Harya Ndayishimiye agishiraho urubuga rwa WhatsApp yari yiteze ko abahora bitura Pacifique bazoca bamuheba biture umukuru w'igihugu. Uwo ari we wese azotembagaza Ndayishimiye azandikwa mu bitabo ko ari we yabikoze, yamara mu by'ukuri si we azoba yabikorewe canke yabikoze, kuko ubutegetsi buzaba budashigikiwe n'abanyagihugu. Ubwoba ni bwinshi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Abanyagihugu baramaze kubutembagaza ubutegetsi bwiwe, harasigaye intwari igiye kwiheba ikamanuka mu nyenga bwarerekewemwo ikaburema urutugu ikabubogora. Ndayishimiye arabizi ko abanyagihugu bamaze kumuhirika ku butegetsi, ariko nawe nyine yarabuze uko yikura muri ico kibazo. Ubu agezaho yidoga ko ibyo gutwara igihugu babimuhirikiye ko atari byo yashaka. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye buzodenduka mu buryo buhe?
muhejeje kwiyumvira ko abarundi ahabo akazi kabo bagahejeje, ubutegetsi bwa Ndayishimiye abarundi baramaze kubuhirika, harasigaye akazi k'abafundi. Burya kirya gihe abanyagihugu bagaragariza kwitabira iyandikwa ry'amatora aheruka, Ndayishimiye yaratahuye ubutumwa bwabo. Harya ubutegetsi bwiwe bwari buhejeje gutembagara kandi yaciye atahura ko amakuru iperereza ry'igisoda ryari ryamuhaye ritamubeshe. Nicyo gituma nyine Ndayishimiye yaciye ategura ibitero ku banyagihugu ku munsi w'amatora. Karya kamaramaza ko gutora imbonerakure iguhagaze hejuru cari igitero c'umukuru w'igihugu yariko yivuna abanyagihugu bamutembagaje. Ndizere neza ko abanyagihugu muca mutahura neza ko ari mwebwe mukomeye kurusha barya muhora mwibaza ko bahambaye. Kuba Ndayishimiye mwaramuvuye inyuma byaramuhangayikishije ku rugero runini cane. Burya bansi nomero ya mbere Ndayishimiye atinya ni mwebwe abarundi. Uburyo igitutu ca Ndayishimiye kizodenduka biragoye kumenya kuko ntidupfumura ahubwo turagenekereza, ariko kiboneka coco nuko igitera abanyagihugu mwamugavye ko mu kwanka yandikwa camutumye nawe nyine amera nk'ingwe yibonye ko amaraso. Biraboneka ko inzira yo kureka abarundi bakitorera uwo bashaka ifise amahirwe hafi 0.00%. Mu masoko yacu ati ntidupfumura ntitworeka kwemeza ko CNDD-FDD ibona ko kuva ku butegetsi ataho bitaniye no kwiyahura ibizwi nka suicide kuko vyigeze kuvugwa n'umwigisha muri kaminuza Professor Julienne Nimubona. Inzira yo guhindura ubutegetsi biciye mu mahoro imaze gusendwa. Rya jwi ry'abanyagihugu riba rinigiwe mu menshi. Turavye uko vyagiye biragenda mu Burundi no mu bihugu vyo mu karere mu bihe bishusha neza n'ibi turiko turavuga, haca hakurikira inzira yo gukoresha inguvu z'umurengera. Mu myaka y'1990 mu Burundi twibutse yuko hari icuka kibi ariko co gifatiye ku gukumirana hagati y'amoko. Inzira zose zo guhindura ubutegetsi mu mahoro zaranse, biba ngombwa ko hakoreshwa inguvu. Ubutegetsi bwa Iprona bwahavuye buhitamwo inzira y'ibiganiro ari nayo nyine yavyaye amatora yo muri 2005. Petero Nkurunziza Buyoya arashobora kuba yaratereje amaso ku vyashikiye bagenzi be mu karere, bimuha icigwa gikomeye cane. Buyoya yoba yarihweje ingene Idi Amin muri Uganda yitenze inyeshamba bikarangira zimuhiritse mu mwaka w'1979 agaca ahunga. Ingene Havyarimana mu Rwanda yidadiriye akahasiga agatwe mbere n'ubutegetsi asize bugaca buhirikwa n'inyeshamba mwaka w'1994. Ingene muri Zaire ya Mumbuto yidadiriye bikarangira inyeshamba zimutembagaje mwaka w'1997 nawe nyine agaca ahunga. Buyoya arashobora kuba yarakebwe aca ahitamwo inzira y'ibiganiro atari kubera inyeshamba za Rajab na Nkurunziza bigaruriye uturere nta mutumba n'umwe bari bwafate. Buyoya niwe yasa n'uwigifise urubuga rw'intambara, ariko yari yamaze kwinjiranwa kuko abaroberi bari bamaze gushwara imihingo yose igize igihugu. Yoba yaragize ati ibyananiwe Idi Amin muri 1979 bikananira Havyarimana muri 1994 bikananira Mumbutu muri 1997, ni jewe nzohava ndabishobora. Buyoya yaciye yitumira ko abakurambere
bamuvugutira umuti w'ikirundi aca arinywera kandi ntiwamuguye nabi. Ntidukekeranya ko Burundi butegerezwa kwinjira mu ntambara dufatiye ku cuka kiri hagati y'abarundi. Ibi birababaje ariko abarundi dutegerezwa kuzovyakira uko nyine kuko CNDD-FDD na Ndayishimiye wayo niyo nzira bamaze guhitishamwo abarundi. Kubera tudapfumura ntituzi ko CNDD-FDD izorangira nka Iprona canke nka MRND ya Havyarimana. Mwene ibi bisesangurika mu gihe nyezina c'intambara dufatiye ku kugene urugamba ruba rumeze n'ingene abahanganye baba bariko barifata muri diplomasi. Mu Burundi Buyoya yemeye kuganira n'inyeshamba maze Iprona yiwe nayo nyine ironka amahirwe yo kudaca izimangana, uretse ko ubu bamaze kuyinesha isigaranye ingata gusa. Mu Rwanda naho kubera inyeshamba zafashe ubutegetsi ziritse, igisirikare cyari gishigikiye umugambwe MRND Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, si igisirikare si umugambwe, byose byarahenukanye. Mu Burundi ntitwohava tubesha muri aya mango ngo twegenekereza ko Ndayishimiye azohenuka nka Buyoya canke nka Havyarimana. Ico tuzi azohenuka bitanagoranye cane, ariko icuko azohenuka nka Havyarimana canke Buyoya ntaco twobivuga ko igihe co gusesangura ibi ntikiragera. Iki gihe turiko turakurikiranira hagufi amakuru ku ntambara zishobora kwaduka kandi arahari, tuzobasangiza twayatohoje neza kuko hari amakuru avuga yuko hari abariko barategura neza kandi ko bageze kure ukwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye na mbere y'amatora y'umwaka wa 2027 umurwi urwiriyemwo abanyagihugu bamwe mu bicocero by'umugambwe CNDD-FDD batiyumvamwo Ndayishimiye ndetse batumva n'ingene CNDD-FDD muri kino gihe iri gukora, ndetse na bamwe mu basirikare bavuga yuko Ndayishimiye yahemukiye igihugu, aho abo nyine kubw'amasoko yacu bavuga yuko umwanya n'umwanya hategerejwe ifirimbi yonyine kugira ngo Ndayishimiye abone yuko yibeshe ko burya abarundi barara barikanuye kandi ko bakunda igihugu cabo. Uwashaka kukigirira nabi wese nyine bamubona nabi kandi bakamumerera nabi. Abo barundi rero ndetse n'iyo mirwi yose irahangamye bikomeye cane. Ubutegetsi n'undi mutegetsi wese ashaka kwica igihugu bariko bamurabira hafi. None Ndayishimiye arashobora gutsinda runo rugamba canke ari buze gutsindwa? Mu kandi kanya turaza no kubabwira andi makuru menshi cane turiko turabategurira, turiko turakura mu kinyegero kubiriko birabera hagati indani mu mugambwe ndetse no muri iki gihugu c'u Burundi. Mu kandi kanya turaza kubabwira bishasha.